Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Eka vrema naje wabaye John vyonizera kabisa. John ndamwemera sa. John. Nawe nuko nyene uvyumva. Ego vrema. John yitoje je ntitoje. Ego ngenda mufana sana. Enfin, navuze ko nawe wifuza ko twara John murengero w'iwacu. Wapi kabisa. Ibaza ko wantegereye nabi byo sivyo nakuvutse no. Je navuze ko John ndamufana sana. Ivyo by'uburengero ntabyo navuze. Vyahavuye bigenda gute? Basi bebe. Bebe nane nk'ubu kwejeje ko nkurikurizwa n'iki kweriwe nawe uragorana. Basi. Nane nk'ubu mpava nkora akazi gutega bebe vraiment. Oui. Bebe basi. Eka shagipe. Aho kuva nshika nta kintu na kimwe ndakora kubera gumarira. Ihorere bebe. Munsi basi. Erega usanga shonje sivyo ari mukuru mugongo umuntu erega ndamuhetse meteje kumwosa bebe horasha akangira iki vraiment nawe kwine muhendagize buke bukarahura ababe nuko bameze mu bisanzwe wapi kabisa ubuwe wararengeje bebe adasinziriye abari kararira umwanya wose ari rero n'ucuri gashaki umva umwana yorera nawe ukari agashaki pesije ubona ndiko ndakora vraiment bazonkura kubera nama muri ibi we nabazo gukura kandi kwine wose nakamerewe nabi mugabo ndazi birahera none gipabona bizohera ryari ko kuva shika kaguma karira ukunye ndabira nk'abajya bakiriya babutse kibakira none gakunye ese ko umwana atagwaye buti nimba n'ijoro yari korarira nyene mbona wo mujana kwa muganga kabisa agashagi bambwiye ko ari kurumatwa kwa muganga naco bafasha akabebe kanjeje jewe nta nivyo nzi basi none kwa muganga ntibabivuga basi oya uharagera igihe bikiheza vyonye ntumbaze nimba ngari ibintu vy'amayentest nyumva ko bana nabarira umwana reka kurira rero ndagusaba bisohera bamaze kunkura no mu kazi rega yabaho nari mfise nuwo ndamusigira vyokutse iyo washobora mu muyaya bice bikorohera itwengera umuyaya ndamuhemba ikigakipe ntubona ingene mbayeho zana amashyamba ndamugufasha gatoyi sibyo akasha ntawe woshobora niwirekera ibyo birindeke ndabona nabo turirimbana ntibaraza sibyo zana ndakuruhurira basi sibyo kabase ndamuguhe bebe ntasha ejo kwa tonto basi yo umufate neza ntawe ingene kari karanze imisije bebe nibigashiri ihore sibyo ihore yo mana kigongwe basi yo kabebe lindo shafrema yo karashuhiwe kari gashuhiwe ahubwo yo bebe ukuri umupira sibyo yo bebe kipe nimbara umutumuhaye dors bien tu auras des bonbons bebe kabaju ewe kandi aratekanye wabigenjeje gute nta muti namuhaye rero yasha ndiko nakabalansa gusa aho sha bebe nasuye kugora mama siko ntabarareke kungora n'ibingoye birakwiye n'ukuri ubuzima sinarinzi ko bwobishe nk'ukugira reka kuyibona yabonye vraiment ibibazo umuntu arabicamwo mbwa mu nyuma bigahera sibyo nimba ari kubanda pana ari jewe ujya bizohira nyene ikashaka ipeni wivuga genda basi wakire baje bakiriya mbe ndagufatira umwana mukurindira ko abandi bashika sibyo yo kipe vya vrai yo imana iguheza umutima wanje uragushimira mama ko mbona witegura unyarutsa ugenda ufunguye mbesha wibaza ngo hari apeti numva wapi kabisa nabishaka ndafungura ngarutse oya ivyo sindabikwemerera ugenda udafunguye kandi bisa n'ibihiyega mama none hariya kuri prison ugira barugara ali singira nje ngaho ngo mfungure kane ku munsi musazanje cuma afungura rimwe ku munsi uravyumva none wase gufungura wewe uzomufashije iki oya sharise birababaza kubona umuntu apfungwa kubera akarenganyo vraiment mama aho ivyo nibikukura vuga cuma apfunzwe kubera akarenganyuka mama sharise
nukuri aho bavugiye ko abarengero bacura bufundi na buhora baseruko nkabiharira ubu kabisa ndahaye ndavyemera sa nivyo bajya mama musiba uwo niwe uri kuravuga ivyo ego mama aho nta soni ga mama musaza wanje urashobora kuvuga ivyo ndakubwire nta kindi ari karazira ataruko ari umuseruko nukuri pe mama oya twumvikane gatoya ushaka kuvuga ko tonto yera none ugira niwe wa mbere yoba akoze ikosa ngahi rusange oya mbwira niwe wa mbere uremera ko yakoze ikosa mana nta kosa riruta iry'abandi yakoze umwana wa mama agiye kuvundira mu buroko kubera umuseruko gusa je ndabizi neza ndumiwe nawe wari wewe urazi ivyo cuma yagukoreye yankoreye ngo areka zira ubusa vre wewe hari ibyo udatahura Alice bijya naho yabinkoreye nta gwanko gwarimwo sa we ivyo ntabishobora gutahura gusa aka kanyuri bagwe ikibi cuma yagukoreye igiki bijya nticari kibi Alice cari ikigama hajya kwari kugomba kunkingira mana we oyasigura neza mama hamwe tonto yakunyuruza kwari kugukingira erega Alice urya niwe yadusigaranye abavyeyi bapfuye ivyo wari ubizi yasigari nka papa wacu ego basi ndumva kushima ivyo yabakoreye mugabo mama ntuhakane ko atamakosa yakoze nawe nanje nakubajije ahi rusangi ni cuma wenyene yakoze amakosa oya siwe wenyene none mugabo afashwe agahanwa ntiwoca uvuga ngo ni kubera umuseruko noreka kubivuga gute na wa mugesera amafoza yamara abaseruko bamurekuye noreka kubivuga gute gasha sha mama nukuri rusangi ndumva bigoye kudukira ikibaye cose haca haba gutana kishavu mbeho baja kumufata yibereye imuhumuro gitiwe gitiwe ko batamufata nta makosa yakoze mama gitiwe mufata gute ari mwishamba yego kwe ishamba badashobora gushikamo urabuze erega sico kimwe mama bakamurondera nkuko barondeye none ko cuma yafashwe n'igipolisi cimuhumuro none ivyo bananira no gufata giti yuca fatwa nande oya vrema oya Alice reka tureke kwirirwa turaharira ari wewe uracari muto honyine ibintu nta nivyo woshobora gutahura Mashini mukuru. Akakanya za nkuru zose urategereje. Nagura niyumviriza radio sinamenye n'ukuntu natibeshe. Basha. Miziki ndumva yemwe ko yabaye miziki ndakurahiye. Fe kuba utazipfubije gusa. None izo mbona ngaho zozo kutazishize mu mazi. Yariko gatati space. Izi mpuzu zatawutse gutya. Warakwirwa ndazimese. Viriza wa muhungu. Ukurenga ubwo bwishimye. Ushaka kuvuga ko arizo guta rero. Oya tanti nawe raba nukuri izi mpuzu kwera ubona zibereye abana ba brigadier muti aho ushaka ko ndaguta kwishavu ryose fisi ubwa mbere ubonye abana bambara izitabutse rero hemwe hariya mu buhungiro twahora niho bambara nk'izi mugabiki we zimese gusa Nambonera ubwo bwishimye. Reka ndazimese wasitana. Mugana uranyarutse kuva ku isoko. Reka sha. Mbe nari gutebayo nkora yiki. Urazi ngene ibintu bizimvye. Baragucira ugasigarura huhutwa n'amatwi. Ewe, ahubwo ni grave. Ngo biduga ku munsi. Ahubwo kuyisaha. Umunsi wowe ni muremure yimwe. Jewe sinzi ngene tugiye kubaho n'ukuri. Asha no mu radio narumvise babivuga. Kwibiciro by'ifungurwa biguma biduga ewe. Mwana. Nibasemerere turabe ko hari cyo hinduka. Urazi kwitwa ko wasomye ukabura n'igihaza abana n'icoro rimwe. Asha barabivuze kwe. Baraho numvise bavuga amakuru nabi. Baramba bacu. Bavuga amakuru nabi gute? Tanti, nukurije narumiwe. Bavuga nkuko umengo ntavyo banezwe. Ijwi rihamagara abantu kumviriza radio ntajyo nigira numva. Kuri ubwo bwishime ngaho ubusi yundi buroroha wowe yaguha yavuga gute Tante nukurije sinogira nkabije bagira no ifo gushamo inguvu baka kare hari gihe wosanga uri mu nyuma yabo jewe muti ntiwapi kabisa ereka tanti je ivyo kumenyesha amakuru aravyitse ubikoze nabi ca ndamwumva ubwo nyene directement gosha ndibuse ko ari byo wize mugabo urashobora kuvyiga ntuvuga amakuru neza wapi kandi bari twigisha ku ishuri ahubwo abaraho ngira nabiyadukiza ntavyo bize je ndumigwa hewe bo kumva shamwe kwihurira nakubwiye burya biroshe kugaya abandi byo bakora
ese wowe hagushikana nkaraba ivyo ukora wapi jewe kweri kw'iradiyo burya sindabishuhiye cyane jewe nifuza gukora kuwinga ngukarabumenyi aho da wewe rero nuko uvyorosha ntuvyoroshe nukuri itanje je no amafaranga yo kugura telefone ya Android byo wabiheze nuca ntangura gukora direct urabanza uronke nayo kugura ipantaro ivya Android vyihozesha ejo umuntu nawe wamenya eka wozubona ndahigutse emwe uragura ntunce ko mbisa nigire guteka kanya n'umusi je numva ashaka kunywa kave me iyi affaire ya bebe nayo ni danger kabisa none ari breva akarahuri kamwe wude hari ico urapfa nanje nibaza ko nta kibazo henga ntaca avuga hello zanu turahuri tubiri nyarutsa emwe ndagukunda uri muri iyo vibe gamana ubu ko mama ari muhira ndi mu nyishu ndaryama ataco ninone asha uragacamwo shaka kanya utaravyara burya emwe uzoca usubira kurara wicaye ntaco shaka bisa ndacagaciyemo ego vrema ga profite ubu sincibuka nuko ngifise umwana mutoyi kayi bonibiki sa oui vyaguteye je ni bon hagunyarusonsokire ninywere oya aco ndagufasha wabonye mbere ko haswe no gukebana inzozi pardon jewe kanyenyeri ivyuko uravuga n'ibikiyari siko ndatahura ukabura kwigira zimza nyene barya abastare bacu bagiye muri pause ntabona uko uvuga ba big jam bagiye muri pause si bisanzwe mana yanje wiki cyane bewe nibiki kubera kuvuga big jam utoca uvuga gipe wibaza ko ntawongene umuravye jewe ari jewe uyu kanyenyeri sha urihenze vrema ujya nta nubona ariko ndanabona no mu vyumviro vyanje nyene karanacamwe kuri nagufashe kuva bava hariya kuri stage umuraba sinzi ningene uvise ivyo nariko ndavuga ari onondoje nukuri uri kurambesha ndarahi wanashima naho wombaza kuri iyo ishati yari yambaye nta niyo notora nta soni neza nyene urakawutse ndakubeshe ubwira ngo ko atari wari kuraraba naho nyene gipe ujya no muraba kwiki ujya hari ico no bankimuraba ku shino nabuze nivyo ndabe kanye uratse ko tuzinanye geste zawe nizo zigutrahisa emwe nimba rero uvuga yuko unzi nkuko uri kurabivuga antu kangira ngo urazi ko gipata kibanza gifisi wanje reka shayo kibura gute ego sevwe ubu ntimukiri kumwe apana kuvuga ngo gusubu ivyatwe na gipe vyaraheze mbiko utagomba kuvyumva nibiki vyaraheze yari ubuza ndakubwira ivyo naho bimbarira jewe ntavyo nemeye hogariri hano nkejije kubumva bisa nihoreye mama wanje mviriza rero shashiri wanje ndakubwire jewe rero burya sanze utaramenya reka ndakwibwire kugipe atarakumenya jewe arisi ndakuzi cyane emwe mva ari ngire ndakwibwira iyindi fasi yanje utaruzi jewe nafashe decision bandayifashe sinisubira ko kirazira ugipe ego ndavyumva komana iyo kumukunda nayo bimeze gute ari donc uri kuribaza ko jewe kanyenyeri no bangikundana na gipe kandi ahubwo mbwira wewe aho urahira kanye kutakimukunda kanye nta gatima kagikubita kwa gipe ndagatima ntikagitera mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mugenzi wa condo yumva ko umurongozi mwiza ari uwo muba musangiye umugwi mbega kuri mwebwe umurongozi mwiza yoba ameze gute intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Ndikumana Serapi batazira Love Bof Abubakar avuka mu ntara ya Bubanza muri commune Musigati ku musozi wa Kanazi mu Nyabitore akaba bangaha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza ku Buterere kandi akaba ari n'umuganga yagize ati ku bwanje umurongozi mwiza nuwo twarira bose agakurikira ubuca atitayeho ka mwana wa mama n'amaronko menshi aziba amatwi akayirinda ati umurongozi mwiza yo nahagarara akarikanura ati kuko gutwara abantu si coro
karoroshe ati karatsinda ni niwoharanira inyungu ya bose adacaguye ngo canke akumire bamwe ngo yiteho abandi ati kukaba nkako nuwo kumviriza ibibazo vya bose akitaho iterambere rusangi ati kuko amungura nka niyo mazituvya ati kandi ntiyiteho amoko canke imigwi yarangije agira ati impanura umuntu wese ameze nk'uwo mugenzi wa condo ko yova ibuzimu akaja ibuntu akajijuka akamenya ko umutware mwiza atari uwo boba basangiye umugwi canke gatumba baturukako. Undi munywanyi yatwandikiye ni Kabura Jafeti benshi bazi ku izina rya Swagger ava mu ntara ya Makamba muri commune Kayogoro muri zone ya Bigina ku mutumba wa Musasa yagize ati umugenzi wa condo nubwo yumva ko umurongozi mwiza ari uwo muba musangiye umugwi ku bwanje ko ndabibona umurongozi mwiza n'ubutwara agatwarira bose ataravye uyu canke uriya badasangiye umugwi canke ubwoko ati ivyo bigatuma uwituye umutware yiyumva neza atagenda afise amakenga ko hava anigirwa mu menshi ati ivyo kandi biratuma abarongozi nk'abo bashikana ku iterambere abo barongoye. Yamuremye Rishari nawe aba mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati umugenzi wa condo arihenda cane ati ubutware bufatiye ku mugwi kanaka naco bumarira bene gihugu ati kuko burangwa n'amacakubiri bigatuma hama injyani zifatiye ku moko ngo abakera barayamaze ngo ubugabo si rucumu ati kandi ngo umugani n'ucu ukuze ucu uwuzi ati iyi migani irerekana bimwe mu vyoranga umurongozi mwiza ko yoba umuntu afise ivyiyumviro vyubakiye kuneza bene gihugu bose atavanguye akaba umuntu ubwira adatamikwa ijambo akaba umuntu w'imico n'akaranga bidatosekaza imico y'igihugu ati umuntu adakurikiranwa n'ubutungane ati kandi azi gusoma no kwandika ati kandi umutware mwiza n'umuntu aba afise imigambi itomoye yarangije abahamagarira abantu bose bipfuza kuba barongozi ko batoshira imbere inyungu zabo atahubwo butwara barondera inyungu ya bose natwe mu gutora ntidutora umuntu turavye impunzi canke ka mwana wa mama. Manirakiza Jean Claude avuka muri commune Giheta mu ntara ya Gitega ubu yakaba ariko twumviririza mu ntara ya Rutana yagize ati ku bwanje umurongozi mwiza no gutwarira bose ataravye ko basangiye iki canke kiriya ati kuko utwaye uravye ico musangiye n'aba canke bariya ati bituma abutwara bacanamwo gutyo ugasanga hadutse umutekano muke ati vyiza rero nuko umutware utwarira bose ataravye mpunzi. Donatien Ndereyimana atwumviriza ari Muhanga mu ntara ya Kayanza yagize ati umurongozi mwiza n'ujye yumviriza bose ati kandi akabayobora atagucishiramwo ka mwana wa mama ati kuko no mu kumutora bashima imigambi yiwe ntibaraba umugwi ati canke ivyo bahurirako. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Rucema Serge ava mu ntara ya Cankuzo muri commune Kigamba muri zone ya Gitanga yagize ati umurongozi mwiza yoba gutunganiriza neza bose adacagura ati kandi mu gutora twora ubikora neza tutaravye ka mwana wa mama ati kuko n'ubukoze ivyo yatorewe agakora ahengamira kubi wabo usanga ibintu bica bigenda nabi kuko abandi badaheza ngo bavyihanganire. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwatosomera akabazo ku gice mweje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega iyi nyifato ya Gakima muyivuze kwiki ndasubiramwo mbega iyi nyifato ya Gakima muyivuze kwiki akabazo murakumvise mukamufise mushikiriza ni mutwandikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo wawifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 895 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.